Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Uherereye hose ndaguhaye kaze, turi ku munsi wa gatatu kw'itariki ya 16 Myandagaro 2023, aho tubazaniye amakuru avuga mu bisata bigiye bitandukanye nk'uko mubimenyereye imisi yose. Tubashikiriza vyinshi bivugwa cane muri politike, amakuru avugwa cane mu ntwaro, agateka kazina muntu, umutekano, ubutungane n'ibindi bisata vyinshi, n'andi makuru avugwa cane mu kibano yose tukayabashikiriza twifashishije amasoko yacu ari hirya nino mu bice bitandukanye ndetse no mu nzego zitandukanye mu Burundi, bari mu bategetsi bakomeye. Amakuru habavuga cane ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru. Reka ntangure mpereza kaza abaherereye hose, waba dukurikira mu Burundi, waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Umwanya rero turaza kwibanda kuri ibi bikurikira. Umugambi wo guhindura inyubako zimwe zimwe zo mu gisagara ca Bujumbura ni ntabanduka. Vyashikirijwe na Gervais Ndirakobuca nk'uko no ku munsi w'ejo twabagejeje ko inkuru yavyo. Abarundi bavuga ko ari agahomeramunwa nyuma yo kwirukana amakinga n'amamoto mu gisagara ca Bujumbura, inzu zitandukanye zikabomorwa kugira ngo bagure amabarabara ndetse baradugije ibiciro uko bashoboye. Abarundi rero bakaba bafise imyidogo ikomeye cane. Mushikiranganji Dieudonné Dukundane we yavuze ko ivyo vyose bizokorwa, ariko kandi agatangaza ko abafise impangu mu gisagara ca Bujumbura bategerezwa kuja kwerekana ikirangamisi c'ingene bapanga kubaka gushasha izo mpangu bisunze igicapo gishasha c'igisagara. Utabishoboye zomwaka itongo ryiwe birihe umunyafaranga ashoboye kuhubaka uko leta ibishaka. Ndetse mwomenya ko mu ncamake zavyo udashoboye kubaka ntazoba narekuriwe no kugurisha itongo ryiwe ngo bategerezwa kumunyaga utwiwe. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko fyonda kuri subscribe canke s'abonner niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza abagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza. Reka dutangurire ku mvo zine zituma inyubaka zo mu gisagara zihindurwa. Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca ku itariki ya 13 Myandagaro yavuze ko umugambi wo guhindura inyubako zimwe zimwe zo mu gisagara ca Bujumbura ari ntabanduka. Yanagiriye akamenyesha abarundi basabwa kwitegura kuko hari inyubako zidakwiye kuba hagati mu gisagara. Hari umuhinga mu gutunganya ibisagara ni Chris Noel Nduwimana yagize ico asigura kuri uyu mugambi, aho yagize ati umugambi wo guhindura inyubako zo mu gisagara ca Bujumbura ni mwiza, ariko uzogira ingaruka ku banyagisagara bose. Akabandanya ngo igisagara cubatse nk'umubiri, hahindutse akantu gato gakora ku bantu bose, ariko abantu bafise inzu mu gisagara nibo bazokorwa ko bwose, warashobora gusabwa kubomora canke kubaka ukundi. Agasigura kandi ko kugira igisagara gitunganywe gushasha batangura kuba ivyigwa kugira haboneke ibiharuro bizofatirwa ko n'ivyumviro bivuye ku banyagihugu. Uwo muhinga Chris Noel Nduwimana agatanga imvo zimwe zimwe zitumwa igisagara gihindurwa. Imvo ya mbere, igisagara kirashobora gutunganywa ukundi gushasha kubera abakibamwo bagwiriye. Ica kabiri gishobora gutuma igisagara gihindurwa nuko ngo birashika ko haba hindurwa ry'ingene igisagara cubatse kubera ibidukikije bibangamiwe. Imvo ya gatatu, ngiyo ababa mu gisagara bibagora kwiyunguruza bava muri karitsiye imwe baja mu yindi, ngo arashobora guhinduka indinganizo y'igisagara kugira vyorohe kwiyunguruza. Imvo ya kane nuko igisagara kiriko kiraguka hari igihe biba bikenewe ko abakora imirimo imwe bimurirwa mu yandi makaritsiye. Mu kurangiza rero uwo muhinga avuga ko naho igisagara cohindurwa, inyubako zerekana kahise k'igihugu ntizihindurwa canke ngo zisamburwe, kuko no mu bindi bihugu niko bigenda, ahubwo rero ngo barazisiga akarangi kugira ngo zigume zisa nk'uko zasa zicubakwa. Uwo muhinga rero agasigura ivyo mu gihe abenegihugu bavuga ko batazi iyo bagiye kwerekera, mu gihe iyo ngingo yoba ishizwe mu ngiro nk'uko vyatangajwe n'umushikiranganji Dieudonné Dukundane. Yavuze ko impangu mu gisagara ca Bujumbura abazifise bategerezwa kuja kwerekana ikirangamisi c'ingene bapanga kubaka gushasha izo mpangu bisunze igicapo gishasha c'igisagara, naho ngo utabishoboye bakazomwaka itongo ryiwe bariho umunyamafaranga ashoboye kubaka uko leta ibishaka. Dieudonné Dukundane ni umushikiranganji w'inyubakwa akaba amenyesha kandi ko ivyo kugura no kugurisha amatongo mu gisagara ca Bujumbura bigiye guhagarara
Mu ncamake nk'uko twabibabwiye udashoboye kubaka ntazoba anarekuriwe kugurisha itongo ryiwe bategerezwa kumunyaga. Ivyo vyose rero bikaza bikurikira n'ingingo zagiye zirafatwa cane cane mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ndetse n'uyu w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu, aho amatukutuku, amakinga ndetse n'amapikipiki vyoba vyarirukanwe gukorera hagati mu gisagara, amazu amwe amwe arabomorwa kugira baguriye amabarabara, ibiciro vy'ibidandazwa navyo biraduzwa ndetse n'ibibanza rero mu masoko none n'amaparaseri ngo ni ngombwa bayahe abayashoboye bakibagira ko atabangana. Ivyo vyose rero niyo myidogo abenegihugu bafise kuko n'umushikiranganji yoba yaratangaje, uwo ndavuga umushikiranganji wa mbere Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca atangaza ko ingingo yo kuvugurura igisagara ca Bujumbura ari intabanduka, bisiguye ko hari abashobora kuba mu gisagara ca Bujumbura ndetse n'abandi badashobora kukibamwo. I Karusi habaye impanuka yo mw'ibarabara ihejeje no guhitana ubuzima bw'abantu batanu bari mu modoka mu bwoko bwa Probox, aho yagonzwe n'ikiduga c'igikamyo gitwara ibitoro neza na neza muri komine Shombo hafi y'ibarabara rija ahitwa mu Rusi. Iyo Probox rero ikaba yari ivuye i Muyinga yerekeza i Gitega mu gihe ico gikamyo cariko kija mu gihugu ca Tanzania. Reka ngaha ku Muhuza TV tuvuge ngo Imana yakire mu bwami bwayo bahitanywe n'ico gisita, ndetse iryo sanganya turakomeza no gukurikirana amakuru yaryo kugira tumenye vyinshi kuri iryo. N'amakuru mashasha rero tuza kubashikiriza mu yandi tuza kubagezaho mu masaha ari imbere. Mu ntara ya Ngozi abadandaza b'isima bo mu makomine atandukanye baridoga ko bavuga ko bategeka kugurisha umufuko w'isima n'ihinguriro Buseko 38,000 kandi ari naco giciro baba bayiguze ko ku mugwa mukuru w'intara. Bavuga ko hari ahevye urudandazwa rw'isima, bakaba basaba ko boduza igiciro kuko kuyishikana makomine bibatwara ayandi mahera, ngo atari uko basaba ihinguriro Buseko kuyibashikanira ku migwa mikuru y'amakomine. Umwe muri bo yemeza ko mu myaka iheze barenza ko ayo gupakira no gupakurura. Bavugiye mu nama rero bagiranye na buramatari ku mugoroba wo ku wa kabiri. Emmanuel Ntaconsanze yabasavye gukurikiza amategeko uko riri mu kuririndira ko hari icohinduka, ariko ntivyakiriwe neza n'abo badandaza na cane cane bava mu makomine ya kure nk'uko rero bitangazwa n'abari muri ako gace. Ni mu gihe rero Bururi ubukene bw'isukari bubandanya kwibonekeza mu makomine amwe bayikenera bakamenyesha ko haheze ukwezi kurenga atayiboneka. Ayibonetse kuri magendo kiro kigurwa amafaranga y'amarundi arenga ibihumbi 7. Bamwe mu baguzi abadandaza bayikura mu ihinguriro Sosumo bo bemeza ko bababwiwe ko iriho, ariko basigura ko bibagora kuja kuyizana kubera amafaranga 50 ku kiro yo leta yabasigiye yo kunguruza isukari ari make ugereranije nayo bakoresha mu kuyishikana i Bururi. Vy'intara bakamenyesha ko abataratora iyo sukari ari abadandaza bo mu makomine ya Songa, Bururi na Vyanda. Abadandaza rero bakabona ko ihinguriro Sosumo ryohora riyishikana ku mugwa mukuru w'intara nk'uko bihora bikorwa kw'isima. Mu ntwaro rero bemeza ko uku kwezi komine yose yagenewe amatoni 50 kandi yahora ihabwa 30. Abayihereza bagasaba ko iyo sukari yabagenewe yoshika yose. Nuko aburamatari w'iyo ntara bavuga ko bariko baravugana n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu kugira hafatwe ingingo ibereye, bityo abantu bose bashaka isukari bayironke. Kandi ubukene bwibonekeza bwatumye babomoriwe amazu badasubira gusanura. Ikigwati c'amahoro co muri komine Gihanga kimaze imyaka irenga 15, imiryango myinshi ihaba ntigiraho ikubita isuka. Amabati y'amazu yaratobaguritse. Rero muhaba akaba yaragize ati imvura iguye bisa nuko baba bari hanze kubera gutobagurika. Inzu zimaze kubomoka ntizisanurwa kubera ubukene nizo turimwo, ngo dutunzwe no guca ingero. Ubu ni muci tubura nayo gucumbisha kumwe
ayo kubaka twoyakura hehe? Urongoye umutumba wa Muyange akemeza ko atwara umutumba urimwo abakenye cane naho bahora bafasha bagafyaturira amatafari abo zaguye ko ivy'amabati ngo ntavyo boshobora. Bamwe babishoboye ariko baregeranya ubwatsi bazosakaza mu kurindira ko boronka amabati. Uwo mukuru w'umutumba akaba amenyesha ko yashikanye ivy'ico kibazo ku bamukurira kugira ngo barabe niba hari igishobora gukorwa. Umuyobozi hajejwe ivyirwa kuri lycée communale RB Gitega yahavuye yirukanwa mu kazi nyuma yuko ahagaritse yagirizwa guha ibibazo mwigeme yiga mu mwaka wa nyuma mu gisata ca biologie et sciences de la terre. Mu rwandiko rero umwirukana mu kazi yamenyeshejwe ku wa 25 kwezi kw'indwi 2023. Umuyobozi yagiriza guha ibibazo vya physique na chimie vy'igice ca kabiri uwo mwigeme. Urwandiko rukavuga kandi ko uwo mwigeme yiyemereye ko yahawe ibibazo bitagira inyishu n'umuyobozi, mu gihe umuyobozi we yemera ko yamuhaye ibibazo vyakozwe mu myaka iheze. Nk'uko biri muri urwo rwandiko, umuyobozi rero aragirizwa kandi kuba yaravuganye ku telefone mu gihe c'ibibazo n'uwo mwigeme, nuko abonanye mu masaha akuze muri ico gihe c'ikibazo nyene. Umwigeme rero akaba yagirizwa guhabwa ibibazo we yirukanwe kw'ishure kuva mu gice ca kabiri bimenyekanye nk'uko rero vyagiye bigaragara. Buramatari w'intara ya Kirundo we yiyemeje kuvira hasi ikibazo c'ubukene bw'intebe zo mu mashure. Gushuka ubu mu mashure yo mu ntara ya Kirundo abana 5 bakaba basangira intebe imwe, mu gihe ku kirasi kimwe haharurwa abanyeshuri 91 nk'uko vyamenyeshejwe ku wa 14 kwezi k'umunani 2023 na Mukaborona Leocade yayoboye indero mu ntara ya Kirundo. Buramatari Robert Hatungimana akamenyesha ko ikibazo c'indero ari kimwe mu myitwarariko y'intara ya Kirundo kuko indero ari isoko y'iterambere. Umuyobozi rero akavuga ko aho intebe zo mu mashuri zari zikenye cyane ubu bariko bararonka bifashijwemwo n'imvukira n'abandi bafasha intara. Buramatari w'intara ya Kirundo akaba yabishikirije ku wa 14 kwezi k'umunani 2023 ho muri komine Ntega mu ntara ayoboye hatanguzwa inyigisho zo gukarihiriza ubwenge abigisha bo mu mwaka wa 4 w'ishure shingiro. Inyigisho rikazoba zizomara imisi ishika kuri 14. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cyane ko mukurikira ayo makuru dushikiriza, ntumuze gucikwa n'andi yose tuza kubageza kunga kuri imbonesha kure yo Muhuza TV. Ndagusabye kugira ufyonde kuri subscribe canke s'abonner niba utari wafyonda ko Imana